twamaze imyaka 5 dusangira igitumbura ca 5. Nico gihe rero Imana yaganira natwe mu buryo buri special, mu buryo butamenyerewe, nitwari tunabizi ko Imana ivuga gutyo, mu buryo tutazi. Numva ijwi ntari bwigere numva mu buzima. Nimbwiye ati mariage yanyu nzoyibakorera muri 2020. cyo twari twibaza ko ari umuntu yatwumvise, two turasenga sure nukuri turi ku musozi dufukamye, nta muntu n'umwe je haci hatangura kubonera ubwoba, ndetse ndambwira tumanuke ubwoba yaciyagira ubwoba yibaza yuko ari abantu baba batwumvise, iba ari umuntu avuze mbwa tutabona. Amasengesho baciye tuyakata turamanuka. wagiriwe proposal n'umunyeshuri ego wewe uri umuntu akora muri bank ego ugira proposal n'umunyeshuri magana menshi y'abakobwa batuye isi miliyaridi ubu ngo na miliyaridi wantoranije ngo mba umugore wawe waramisemwo atacurabiye ko zaburi nyinshi mu mutima wanje fise imana fise umuzigamye mpande zose nk'igice n'urukundo ndakomeje sinkisubira inyuma ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira. Hola people, turabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwakeye bivanye n'amasaha ko muraturabira ko je twano raske ntaro gatandatu no raske celebration mana bwa new creation son of God unstoppable nandi mazina menshi ariko kandi abitse ki channel ariyo channel number 1 igizwe mu gihugu cacu ibitwa celebration ko nuko bimeze ariko kandi abatumire bacu abaraba amateka cyane. Urabona isaga zabo, urabona umujama wirori ariko kandi urabona n'uyu mudamu yafunze umumbonda mu mutwe, aba ibintu by'amateka. So mugumane natwe ariko kandi tubibutse ko kino kiganiro kiribwe fatwa mu mugongo na ji irenze, ino ji yitwa Bikuvu best tangawizi. Abayihereza bose bagenda baravuga ati hariho ji zasatse, izindi zaje zinyoye stress zirapunguka, ukaba ku mwanya babandi baba bafise amataya adasobanutse iragushira ku itaye nziza bakonesere. Ariko kandi ku bantu bubatse iji kiragenda ikora amateka, ariko kandi iji nizazindi bano mu rubanza murashaka kuba mufise urubanza mukaronda ikintu umuntu wagishoye kuryohera abantu bose, iji iraryohera abakuze n'abatoyi. Reka banashima n'abatumire bacu baza kuyivuga ko bariko baragasoma murayibona baraza kuvuga ngene kameze. Je mwava mwibaza ngo ni ibintu byo kuryosha ngo ndumuryosha kiyago oya iji bazi uwo mudamu basi tugiye nukurageje cyane iraryoshye. Iki nagaje rero jitanga ibibaba ariko irasohotse ego frame iraryoshye frame. Iji mu bisanzwe n'umuntu yaba afise umunabi mu kanwa numvise acaryoha aje no kutibro acaryoha aca no kutibrosa ko yayinyoye. So people, I want to see too much. So karibu cyane. Murakoze gose. Ego ku badamu okay. Kazina kanyu wivuge uko ushoboye. Wivuge kuvukira ruguru. Ego. Nitwa Akimana Bella Gracia. Ndifura mu muryango. Yes. Mvuka mu muryango w'abana 6. Aba ndifura. Navukiye mu Rumonge muri commune Buyengero. Intara ya Rumonge ubu uyi. Urabona naciye mu Burunga. Ubu ni Burunga. Iri muri Bujumbura. Yeah. Okay. Ubu turibonye Bujumbura hajya. Imana shima. Jewe ndu mama, ubu ndu mama kicyo gihe nari umwana.
undi mama w'abana babiri beza basa na se, hama ndumuririmbyi ndirimba muri eglise, ariko kandi turabaririmbyi bakora kuri social media kuri YouTube, ama nkaba ndirimbana n'umukunzi wanje. Hanyuma mu buzima busanzwe nkora muri kazi za finance. Ego nibaza ko nabangerageje kubivuga. Mwavyumvise mwumvise ko yavuze ko bavuze ngo yitwa Akimana Bella Gracia. Bella Gracia mu Rumonge. Ukaba wubakanye n'abagabo umwe n'abana babiri. Akeza finance. Kazoza finance. Uri muri babadamu baba bari hajya ku ntuze hajya kuri akeye. Oya babandi badutevye oya just nevye bandi ndani. Kadi mu brother bro, karibu sana. Murakoze cyane. Kazina nitwa Kwizera Celestin. Ego. Ukujya nyine twabigenje kuri Mama Lake. Okay. Nitwa Kwizera Celestin, bwa mbere nezerejwe no kugera hano hanyu. Thank you. Muri Solution Corner. Turanezerewe cyane. Nitwa Kwizera Celestin, navukiye mu Kayanza. Ndi umwana w'umunani. Ariko ndakunda kuvuga yuko ntari kwa minani. Nuko papa yapfuye kare. Ko yapfuye amaze amezi 8. Umba je sindi umuhererezi, sindi kubera sinzi programa ya papa yari afise. Hanyuma n'umupapa. Uyu niwe tubana cuki canje. Ndamwita princesse kuva ndamuhawe. Niryo zina namuhaye. Tubyaranye abana babiri. Ego. Uraze gature kuri ka karirimbo kamwe muri mwishamba harimo n'undi mukoneseri ari umutipe yatamba kubasumbira nyamubyama. Ndamubona. Urabona yandirimbo. Ego. Gature kuri iryama cyo ataka ikiganiro. Ijya ndirimbo yitwa waranyemeje. Singisubira kutakwizera mana waranyemeje. Singisubira kutakwizera mana waranyemeje. Kera naramenye ijwi ryawe ukimbwira nasaba ibimenyetso. Kera naramenye ukunganiriza ukimbwira nasaba ibimenyetso. Kandi na Mose mu gihura niko yarameze ku bimenyetso. Na Gidiyoni mu gihura niko yarameze ku bimenyetso. Ariko aho twagendaniye mana we intama yamenye ijwi ry'umwungere. Katugezaho. Ego. Na Gidiyoni yasaba ibimenyetso. Na Mose yasaba ibimenyetso akavuga ati none ko ntazi kuvuga. Nza kubabwira ko ari inde. Imana iramubwira ati shira ukuboko kwawe mu kwaha. Agukurayo kuri kw'imibembe. Nanje niko nari imeze nasaba ibimenyetso, ariko ubu namenye ijwi ry'Imana ngene nganiritse. Yego. Couple yanyu mavuze gute? Itwa Sela Capo. Celestin na Bella. Yego. Celestin na Bella. Okay, karibu cyane muri Solution ko nko mwabivuze bakunzi mwavyumvise tuzakwa turi kumwe na Celestin na Bella, ariko kandi n'umugabo n'umugore abo bafise umwana umwe basanzwe abakozi b'Imana. Sabana babiri. Bafise abana babiri n'abakozi b'Imana hariya mu rushengero muri Neve. Muramaze kumva ariko barabahezegire, ariko kandi barafise na YouTube channel bashaka indirimbo n'ibindi bitandukanye. Murakwiye kugenda kubakurikirana. YouTube channel yabo yitwa Celestin and the Bella Official. Hariko indirimbo nyinshi na cyane ko hariyo n'undi mu konesera bari nyuma yabo ariko aratamba ko wasubije mu konesera kweri yararyoye. Genda ba followinga na mu following everywhere niko imeze. Ikibazo cya mbere mwatangiye kumenyana ryari? Twebwe twatanga kumenyana 2013. 2013 nari ntibutse mvuye mu Kayanza. Nje kwiga ino. Twahuriye neza ku ntebe y'ishuri. Marigana. Yego. Hehe.
kuri ITEM kuri iteme Institut Technique d'Enseignement Médical iri ngaho imbere ya Hôpital Militaire yigisha ivy'ikiganga. Umuganga ariko akora muri banki ya iyo nindi ntahe gadayice ku mayange umva ko jewe ndi umwana w'imfura umuryango wa umupapa yitwa Gahungu Deo na Cisha Angelique hama jewe nsa na papa ariko ndihana mama hama umva Jesse ndi wa mwana avuga ngo ndi umwana ngo ndi umukobwa wa se oya je ndi umukobwa wa mama na papa umva bose narabatoye hama papa akora ico gihe yakora muri kaza finance hama mu nyuma aritaba Imana nkiriko ndiga paramedicale yitavye Imana rero kubera ko nije nari ngiheza ishuri amaze kwitaba Imana nije nari nsigaranye umuryango batoyi banje hama kaza finance n'abavyeyi novuga ko abavyeyi vraiment ni societe novuga ko idakora nk'ayandi vraiment n'abavyeyi baravuga bati uyu muntu n'ukuri twaramukunda mu kazi turashaka kumuhoza guhoza amarira umuvyeyi rero baca bamamagara kugira stage hanyuma Imana igirira ubuntu ndabimenya ikiganga kiramera nk'ifudika ndamenyera amafaranga ndamenyera rero ubu niho nkora hanyuma mu nyuma turakora après 6 mois Imana igirira ubuntu mbona baramaye akazi hari 2018 ariko entre temps ico gihe Imana yari yarabimbariye nari meja ku ishuri nari ngiye muri sport hanyuma umuntu acaramamagara araza muhira aravuga ati nje muhira ndakeneye umwana wo ngaha mama cyane telefone ndagaruka garutse acarambwira ati Imana ishaka gukora ikintu ariko hariho ibintu Imana igukorera kubera aco baba wakoze utababariye hari umuntu yari yarambabaje narasenze oya je sinamo ex-fils oya nakunze rimwe ribiryo hama aca arambwira ati hari umuntu yakubabaje il est vrai yarakubabaje ariko utamubabariye umugisha Imana iguteguriye nzanye uzoshobora kuwakira watsi kubabarira bingana gutya yirisha umuntu oya uwo muntu yari yaragize ibintu donc igihe papa yaragwaye cyane tumugwaje nyene aragira ibintu bitari byiza kuri famille kuri mama nyene aratubabaza ku mutima aratubabaza famille nyene aramukomeretsa mama bica birangora kumubabarira ariko ndasenga Imana ifashe ndamubabarire nkumva biranka numva yarambabaje pe ariko ico gihe aranyigisha kubabarira mugabo entre temps nanarahaye umutwaro umukunzi wanje ico gihe twe twamaze kuba turi kumwe aranyigisha kubabarira aranyigisha guta umuntu mubabarira kandi badashobora kugira umugisha ndibuka ijambo yambariye umukunzi wanje yambwiye ati kubabarira kubabarira si inyungu z'ubabariye ariko kubabarira inyungu z'ubabariye donc ni inyungu zawe we utanze imbabazi si inyungu z'uhaye imbabazi numva arahezonye ukuntu uwo muntu rero acirambwira ati uyu umuturi mu kwezi kw'icenda mu kwezi kw'icumi niwa parvena kubabarira uwo muntu Imana izoguha umugisha nararize ndarira arambwira ati rira ibintu byose biri mu mutima no mu mutwe bihere ndarira nyuma ndaturakora ndamubabariye iyo somene nyene ikurikira baciye bamakazi hamaca ndabandanya gushika umunsi yego nuko byagenze muravyumva abantu bafise abantu baba baje kugira ngo Imana ibahezegire urababarira kubabarira birakuruhura wewe bwa mbere ubabariye ariko kandi bikaruhura n'ubabariye hari imiryango myinshi irashe kuguruka iyo utarababarira umuntu iyo message nyine yakwiye naho twoca tuheza ikiganiro hari abantu ndazi bari benshi bariko badukurikirana bafise abantu baba baje ariko ukabananira ko bababarira guys umuntu wese ariko adukurikirana wherever huri wumve yuko kugira ngo ibintu bikunde ijya miryango yose yuguruke bisaba yuko babarira ego nuko bimeze ariko kandi nitwa Noraske Ntero Gatandatu nije mumenyesha makuru wa mbere muri kino gihugu cacu c'u Burundi nta n'ubunyegera uwunkurikira agire change Celeste
umusheri wawe mbere yuko tuvugane mwahuye ku ishuri n'ibiki yaragutanze kuronka akazi yarantanze yego hama maze kugutanga kuronka akazi mucambwira mariage ari wafise akazi wenyine batakufise mbwa akitwa akazi kariya nyine umuvuga ati nkoraka ariko urazi ko abantu hano i Bujumbura twe tugira ubuzi bwose tugira ubuzi bwose byari bimeze gute kubana n'umukobwa afise akazi watakufise bwa mbere ni byiza cyane kuba ufise umudamu wawe afise ahantu yisumamwo ni byiza cyane kandi muri kino gihe biba ari byiza cyane iyo naje ndabatera intege cyane abakobwa kurondera ibintu bakora ko bituma badasamara rero kuronka umudamu afise ahantu yisumamwo byambere by'umugisha cyane kuko byatuma nanje binyorohera mumba yuko yakaronse tugeza ishuri rya paramedical ubwa mbere byaranezereje cyane kuko ari umutwaro mumba ko yababwiye ko yari imfura mu muryango hanyuma kigiye twari kumwe ni twebwe twari tuzi uyo muryango ingene umeze rero kuronka akazi kiwe nanje byambereye inyishu kugira ngo umuryango ubandanye ugenda neza yego natindaza kwikubaza mu nyuma mwakundanye mukiri kw'ishuri tukiri kw'ishuri mwaka ngahe twari tugeze tumaze uwa gatatu twinjiye mu wa kane aba ari uwa nyuma wari wo wa nyuma wa paramedical mwari mukoze ariko mudafise mutari siri ko muzobana byari bimeze gute kwanza amuhu yanyu mukiri kw'ishuri twahuye 2013 ku 9 niho amashuri atangura hanyuma duhura ariko twese turi abakozi b'Imana twahuriye ku ishuri icyo gihe ndibuka yuko uyunya umwaka wa mbere nyene niwo mwaka atangura kuba delege wo mu ishuri wacu niwo mwaka atangura yego nivyo ngira mvuge si ibyo gusa ari delege yongera ari chef wa groupe biblique y'abakizwa nanje ndi chef wa korali w'abaririmbyi wa groupe biblique muca mwumva yuko ari ibintu bitari byoroshe kuko ico gihe je naje kwiga ino isa n'umuntu amaze gukura mu buryo bw'impwemu kandi inzi niba bikenewe nibyo nkeneye kugira ngo nze ngire urugo rwiza ndibuka yuko ico gihe naramuravye gutya numva umutima umbwiye ati n'uyu ariko mparura imyaka 4 igomba ije imbere yanje namaze imyaka 3 ndamukunda ntarayumubwira twigana imyaka 3 nari mfise ubwoba bubiri ubwoba bwa mbere bwari bwo kubona imyaka 4 iri imbere yacu uyu mukobwa nkamubwira hanyuma kanka iyi myaka 4 nzoyimara gute mu maso yiwe twigana yaranse ubwo bwari bwo bwoba bwa mbere ubwoba bwa kabiri naramuraba ni chef wa groupe biblique nanje ndi chef wa chorale w'iyo groupe biblique twinjiye mu rukundo je urukundo rwamfashe namukunze yego ibindi bintu ntibizotubera intambamyi zo kubera umuco wano bana twigana kwa ino shuri ubwo bwana bugendanye imyaka 3 bituma ntashobora kumubwira yuko ndamukunda 3 umuntu umukunda ntumubwire ariko muri iyo myaka 3 nyene muri iyo myaka 3 yego tugasenga tukiga ndashima Imana imyaka yose twiganye n'ubu nyaba directrice turavugana niki muri jewe nawe nta numwe yigeze ashika mu bana 10 ba mbere yego donc twaje mu mayinite yego wow sawa bigatuma tugira ikiganza ciza abantu batabona yuko ari byo tuba turimo gusa ariko
ariko nibuka yuko muri iyo myaka 3 hari umugenzi wanje twigana yitwa Oscar yambereye umugenzi novuga ngo ntafise uko namuvuga Oscar ubu nawe no mu papa mbere yaranavuye jewe na madame wanje twababereye parrain marraine bivanye n'ubucuti twagiraniye iyo myaka 3 naramubwiye ko nakunze uyu acariruka acariruka acambwira ati kuva nakagende abantu basara wenza nakubona rero yuko udakomeye neza yaratinyitse kuko yari wa muntu ubuzima bwibona neza yuko ari ubw'amasengesho gusa umuravye gusa gutya yarateye ubwoba umukobwa asenga cyane arashoboye gutera ubwoba abahungu cyane abakobwa basenge ati bananavuga ati baravuga kuko ndibuka yuko nawe Oscar wenyene yaragutinya ni kubera ibingira ngo ry'abatego oya yaramutinya ku buryo bw'uko bagiye guhura yacakata yacakata yaranka gusenga Oscar biraboneka nuko yaranka gusenga barasenga cyane mbere yarongoye protocole muri eglise iwabo umukozi w'Imana cyane 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 oya ntiyavuga ngo ntiyavyanka ahubwo yaba yishaka pose gutembera n'abandi bana kuja muri kantine nanje muri pose yari umwanya ndose wo kumobiriza abana dusenge rero duhuye muri corridor yaca mpunga yaciye bazagira mubwire aze ndamukwege gusenga zarigeze gutera umunsi wo kumudraga bon ico gihe ndibuka yuko Oscar amaze kumbwira ati sha ibintu mvuze yego birabaho gukunda umuntu c'est normal ariko uwo wakunze umenga biragoye uyu mukobwa ameze gutya uyu mukobwa asenga uku uyu mukobwa ukamubwira iby'urukundo ntizaba bimera nabi ndibuka yuko naciye ndamupropose ikintu ndamubwira ati ntaco kwa kuko nzi yuko atakinanira Imana mfasha basi dusenge ndibuka yuko twamaze imyaka 3 turi kumwe misi yose nama mvuga ndakimushimira kuko buri wa gatanu twama dufise jeune prière atari ndi jambo rivugwa wenani twa Oscar ego ego twagiye kuri hariya kuri Olympique mukanyosha yaba mukanyosha nanje naba mwijabe ariko buri wa gatanu namuhitana mukanyosha tukaja kuri Olympique tugiye gusengera ingo ariko cyane cyane kuko ni jewe namaze kubona uwo nifuza wewe ntiyari bwaronka uwo yifuza ariko twabipopenaniza hamwe ariko cyane cyane navuga ati wihuta nubije namaze kubona wewe nawe ivyiwawe twaza kubisenga twarushe kubera kuko bitaraje habona kubera bitaraje habona nawe tumusabe ariko je namaze kumubona sinshaka yuko ancika tubibanamwe imyaka 3 umuntu bajana mu cumba cy'abasengesho muri karasengera umuriyoni ndakasenga mu cumba cambuga ati wa mugabo akiri 10,000 sohoka reka kuntebye Imana nyumve kandi ahubwo yamubwiye ati akiri 10,000 ucumfasha dusengere no mutwaro wanje bari bagiye gusenga ari babiri umwe afise umutwaro dufate nk'uwo muri yaridi uwundi nk'ibihumbi 100 umwe muri yaridi acavuga ati umuntu utuma Imana itwumva 100 utuma Imana yumva amajwi menshi kandi wewe vyoroshe akira 100 ucumfasha rero kugira ngo Imana yumve bimwe yumve ivyiwanje wa mutwaro wayumva 100 uburakemuwe rero Oscar nawe nuko byagenze twarasenze ariko nawe Imana iza kumushumbusha kandi nawe uwo babana nawe bahuriye ku ntebe y'ishuri tumaze guheza yacaja ku ishuri kuri Lumière nawe acahurira n'uwundi bicaye bakumwe kwanje nawe acarakunda uwo bicara n'uwo bigana acaranga ativuga nanje nageze ikirenge mu cyaho kumwe nagusengera uze nyabona nanje dusengera no muntu turamusengera Imana irabikora ndibuka yuko muri paramedical turagira ama stage tukaduga ruguru icyo gihe twari mu wa 3 sinari bwayimubwira uyu tuduga gukorera muri Rirare mu Rushuri hanyuma uyu barabana n'umukobwa wundi yitwa Denise nanje nabana na Oscar
Denise vraiment Imana umugisha yego babana neza cyane hanyuma nkabwira Oscar ati rero uno munsi numva nipomfye ngo tugende ngiye kubivuga hama ikiba kibe hanyuma tukagenda nibana twikoza bana abajene nyene mugiye kuresha ingene biba bimeze twiteye amaparfait niki turagenda tugezeyo twambaye amatisi aba bakatwakira Bena Denise muri sala ahantu baba mu nzu bapanze tukaca tukaririmba tugasenga dusezerana nabivutse ariko je twagera ku muryango tugiye tubasezeye aba Oscar akagati oya yambwira ati cyatujanye none papaya abantu baraza kandi niba abandi bo kushuri tumenyeranye mu masengesho muki jewe nk'umurongozi wo public afasha abandi bana gusenga n'abandi bose abandi ya mood yo kushuri bakaza cyo tunywa ubuyi umva haba harakanye cyane mu rushubi twatetse ubuyi twe na Denise bagacanya ubuyi jewe ndababwira ati dusenge aba bantu bacu bagaca basenga agaca bagenda batabivuze none ariko iyo bashiye bakazi undi mukoresere kandi yari kubivuga oya ahubwo mu nyuma nagiye kumubaza mw'ijya myaka 3 bona yumajije twamaze guhura twabyujuje acambwira ati nukuri mw'ijya myaka 3 umuntu wese yambwira yuko yankunze namufata nk'umwasi wanje w'ubuzima bwose basije sinatahura ingene umuntu yo nkunda ni kwa kundi uba warakoze twe twakuze batubwira Imana cyane hama je papa na mama nakuze bangira umuntu ari responsable gose imanza zibaye nje nagabura amafanta abana bama bangira ko ndumuntu akuze hama je rero ibintu byo gukundana nta experience ndayifisemo hama narabona yuko kushuri batwigisha muri groupe biblique ko kwigisha abantu byo gukundana babita copinage je nkavuga ati je ndi delege ndi umurongozi wa biblique ariko ngakundana ndakwa umva natinya kugwa rero ico gihe nta muntu yambwira ivy'urukundo ngo ni yakire muri ivyo nabona uzontesha umwanya uzonesha umwanya wo gusenga uzonesha umwanya wo gutegura ama evenement ya groupe biblique ibintu nk'ivyo no kushuri bikanka ariko kandi ndashimiye directrice wo kushuri yayo iwacu kuri iteme yatwereye umugisha niwe muntu yanteye intege ndumva ko habaho umuntu w'umuvyeyi ashobora gushigikira abana bakundana ndatangura kwitora muri ibyo bintu maze kumva yuko hari umuntu w'umuvyeyi ashobora gushigikirwa ariko nzi yuko mama niwe mubwira ngo anyumve agati wa mwana we wige ngene biba bigoye tuba turi kw'ishure ubona umwana wawe akubwiye ibyo encore umufitiye n'umugambi wo kwiga kaminuza ucumenga la devier azohava samara ni mwico gihe rero maze kuvyuma nabatagabundi ni Imana yambwiye ngo nsenge kuko mwumva iyo ndabivuga nivyo ari gucamba nari gucamba kwa rya shure uva kuri etablisme nari mubwiye hari mu wa gatatu twari mu wa gatatu dutsigaje umwaka umwe ariko umwaka umwe wa nyuma wa kane uba ari wa mastage hari mu kwa gatandatu tugomba tuje muri grande vacances navuga toke ubu rero ko umwaka wa kane ari wa mastage akanka nzi yaranja mu mwaka uzorinda tudasuye kubonana ndabatere yagiye ko chance abaro contraire ni ariko kugira ngo umwaka wa kane tuzokora amastage tutabonana kuko sinumva yuko nashobora kuresista mu maso yiwe yanyankiye ego encore ibintu nasengeye imyaka 3 numva bindemereye cyane ariko kuva aho menyeye yuko iriya periode namaze ndiko ndabisenga bidakunda ko ndabimubwira nkagenda muhiri waba inshuro zirenga 70 inzingire kubivuga ariko nkataha ntabivuze maze kumenya yuko kijya gihe ndabivuga byari kumbera bibi nabonye yuko ikintu kitarakunda yo kugikora kiragiza Imana bari impamvu nziza
aba ari impamvu nziza zotuma ico kintu cihanganira. Yego. Okay, Bella arabikubwiye ati je ndagukunda. Wewe wavyakiriye gute? Waciye wemerera aho nyene canke abwira intuza kuguhinyisha? Bon, jewe yumva yabimbwiye tumaze igihe kirekire turi abagenzi. Urumva ico gihe ko yari umurongozi w'indirimbo. Hajya rero umurongozi wa chorale na pasteur. Hajya bari hafi na hafi. Nibo bari badezwa sengero. Rero je urumva yari umugenzi wanje. Yaramanze kuba umugenzi wanje ndamuha imitwaro. Imitwaro y'abantu bampaye. Nkayimuha ngo afashe gusenga. Haraba ama evenement yakorerwa muri Palace iriya hotel twagiye mu Tsogo. Haraba ama evenement y'abarongozi b'amagroupe biblique. Baraduhamagara mva niwe na Jana. Niwe yanyumva cyane. Niwe yanyorohera mu ma evenement niwe ibintu nk'ibyo. Tumaze kuba abagenzi. Imitwaro twatwisangiye. Hanyuma mbwiye ibintu by'urukundo rero narikanze gato. Narikanze ariko naje nari maze kumwiyumvamo. Yego. Nari maze kumwiyumvamo numva ari umuntu wanje gushikaho muhira iwacu. Kuri ukuntu yari umugenzi mama yari amaze kumenya ko ari umugenzi wanje. Ibintu by'urukundo ntiyabyumvira yaranzi ko umwana atamugora. Hari akazina rero bari baramutoreye muhira iwacu. Bamwita ngo Seresho. Ikigihe niko kari kavumya ako gaterme. Hari bavumya akantu witwa Bella bavuga Bella Shu. Ndonka akazina kakose bashaka ko Shu. Ico gihe rero baca bamwita ako kazina. Numva nanje ko baranyactive. Yego vrema. Hama maze kubimbwira turabisengera. Umva dese nabwo abisengere vrema. Ariko je naratanga gusengera wo tuzokubakana niga 9e. Kwera ayo ma evenement twajamwo yaratwigisha gute ushobora gutora umuzokubakana. Ushaka umuntu ameze gute. Baratubwira yuko urugo n'amaranga mutima yuzuye. Ni numubiri wuzuye. Ibintu vyimwe mu biraza ariko numubiri kwera yuko wewe uvuga ico ushaka mu mutima wawe. Nuvuga ico mwe yakubwiye. Rero je narifuza umuntu ameze uko. Ameze gute? Wanu kwa ameze uyu? Ameze gute nyine. Nazo tubona tweringa mu. We naravyanditse ahantu mu gakane aho gakane narakabitse. Naranditse umuhungu muremure. Rero naje ko ndi mugufi. Sinashaka umuhungu mugufi. Nashaka umuhungu muremure. Hanyuma jewe papa yarirabura. Narakunda papa yarankunda cyane. Nje naramukunda. Narashaka umuhungu yirabura. Cheusi. Yirabura. Nguko yirabura. Ha narakunda umuntu muto. Apana umuhungu akangutse. Sinakunda abantu bameze gutyo. Hanyuma narakunda umuntu asenga. Narakunda umuhungu ari decisive wawunda akubwiye ikintu. Akubwiye ati ndagikora uko. Kibico tamavuga ngo urumva ngora avuga ikintu ati ikintu nje gukora nuko. Ureye kuntu yari ameze akana kavivuye ubwa mbere. Yarambwira ati Brad je wisomere yingabire. Nshaka sinzoza muri group break ariko ikurikira sinzongera gusiba umwaka wose. Muri kire somene vyabivyo. Niyongera gusiba no muri pause ntiyasiba no masengesho ntiyasiba habe ntigera gusiba. Akoje akavivu. Nabikora kubera kuko numva mwiyo iyo semaine ndayimubwira. Numva nubwo nombwira ngo ngiye gusenga. Ntazongeye gusenga nzongeye kurabawe. Cyangwa ati isemene sindoza gusenga. Kwa kuko navuga ati ndobanje kubesha abantu. Sinzobanje gusenga rero yimpe. Inyuma y'isemene cyangwa indwi zibiri. Ndoza ndiseri. Yazari serie brem. Hame narakunda umuntu aciye ubwenge. Yaciye ubwenge mu ishuri. Igihe kimwe nyene tugeze bon twarakunda kunganya amanota. Ariko nitwicarana muri examen je numva ko nitwa Akimana Bella. Nicara ku ntebe y'inyuma ariko nicara ku ntebe imbere. Ariko wicara ku ntebe y'inyuma. Nawe yitwa Kwizera. Umva kayiri hariya. Muga kubera twaba twiganye. Twarigana, twategurana examen. Rero ikitwengeje twayitegura ku telefone. Yarangira ati tugira twige. Guhera kuri ku cambe twakoje amasyllabus.
kubera ko urupapuro rwa mbere ushaka urupapuro rwa nyuma hanyuma ndaza kugutelefona umbwire amapoint wize nkamubwira iyi point ati mama ntiwize akansubizamwo yaravuze uko kuntu ibintu yavuze fete mw'ishure ryari kungenda sinzi umwigisha yanyigishije narabona ahantu ariko arahamforsa ariko arashiramwo inguvu avuga atantuka hazova ibibazo ni muri 2 canke 3 canke 1 rero tukabana ati tugende kwiga saa 2 ndagutelefona umbwira ibintu maze kwiga aca nsanga ibyo yize nanje mu byo nize nta na kimwe yagiye kuraba bya bitexte bingana nkuku biba ari byo yiga aca namugatoya ati nukuri ni wize ejo sizeni uzobugeze kwishuri sizeni z'igitondo tuzobugeze kwishuri akaba ya just nategura nigira muri syllabus nigira nyene hamwe nkagirako ariko yarategura gacambye ati iki kintu mu minota 5 uzobakejeje ni concentra ya minota ndagejeje kivuge akivuga gutyo rero kwa twagiye turiga bimwe bisa nibisa ukuntu yari ameze avuga ati iki igitegerezo kuza muri exam ariko kandi ibyo byabaye papa bamaze gupfa papa yamaze gupfa kuko yarameze nk'utakaye gatoya yarameze nk'utakaye ndavuga ati anti kuno mwana ntiyize ko naba ndabizi mwe natashe umva n'umwana w'imfura afise abandi bana batanu baba kumutakura mama waba bari ruguru twebwe turi ngaha nabatantuka ntiyize reka ndamuhamagare ndabe yuko omwe la moitié y'ibyo jewe nize hazabura ko dukora examen yabimenye aho rero ni muri ya parcours yo gukundana urumva jewe aho nari nkiko ndashakisha vya bindi nashaka mugabo entre nkiriko ndabishakisha papa abarapfuye apfuye rero ko papa yaradukunda cyane yari wa muvyeyi afise urukundo rwa papa ibaze ko twe tukiri abana batoya gushika ku myaka 4 5 twese yaratwoza n'abakobwa n'abahungu mu gitondo yaratwoza twese mama agaja gukama aje gukama mama natwe umva yadufashije koga ku shuri akaduha icayi amaze gupfa rero twese twaragize akantu kihungabana jere naragize depression nagize akadepression atari yo kwiruka atari yo mbwa naratinya abantu hama nahora na marira adashira nahora na mosozi naho turavugana kandi ni washobora kubona umubabaro wanje hari ukuntu je ngira Imana yangize visage no shobora kubona ko mbabaye ariko arigiye mu mutima banahwereye uko kuntu rero namerewe gutyo sinashobora kwiga neza nkuko nahora niga kera akamfasha mu nyuma rero niho yambaza ati none tubikomeze ibyo nakubajije canke tubireke ko mbona ufite umubabaro mwinshi tubireke sinashaka kumurekura ko nta wundi muntu nari mfise hafi yanje anyumva nk'uko anyumva ni ukuvuga twaraganira kenshi twaganira cancane kuri telefone nkarira tumaze gukundana rero maze kumwemerera nibuka ko namwemereye turi ku mutoyi twagiye ku mutoyi turasangira ndamubwira umubabaro mfise nangura kurira birananira kuvuga niyo rero navuga ati ibintu byose byananiye kuvuga ariko ico nashaka kubwira nuko nakwemereye numva nijo nashoboye kuvuga ibindi byose byananiye tumaze kuba turi kumwe bica biranyorohera ariko jewe nubwo ico gihe namemereye ntevye je tugishika mu ishuri umunsi wa mbere twatanga le 29 décembre septembre plutôt ari le 29 septembre ninjiye mu ishuri haca hinjira mu ishuri umuhungu mwiza agororotse aberewe araberwa pe araberwa gushikaho jewe arandusha n'amastire anabadamu ko duva dufise ibintu twihaye ngo ushaka ngo mutegure ngo garderobe ngo no uyigera okay je ndayitegura mugarabya ati je nari nibaza ko vyogenda gutya nca noroha ko ndabizi ko iyo ngabira arafise akana nzumvya kuri iyo ngabira yarabego n'ubu vraiment arabego rero abanyeshuri yambara bukare ku shuri bukare ya 2013 wari wayikuye he none
wari wayikuye ivuka oya nyene twarazigura mwera muri muhagaze neza bon ntivyari kirenga ariko byari Ariko- byiza byari byiza kuturusha ariko kubera kuko natanguye kuririmbisha ishengero kuva ntatangura ishure jewe mu 2000 ndi umwana rero bari barambwiye yuko uhagaze imbere y'ishengero uberewe n'abakizo n'amabukare mupfaniki sinzi mfanikishe abakiza n'amabuka n'ubumenga niyo nambaye rero bibaze ko ku ishuri yaza yambaye bukari n'ubumenga niyo nambaye tisi ya noir ibaze urazi ko uniforme zicuya Bo, mana icyo gihe uniforme ntanguye- yiwe ntigigera icuya ipantaro yiwe ntigigera icuya yaza yayigoroye urabona wa murabo w'ipantaro gutya ishati rero nako twambara amakote manje ishati yaba kakantu ana kakantu k'ishati ka gasongoye gutya sinarwaga iby'urukundo mugabo nabona ari propre nkabona n'umuntu mwiza afite umutima mwiza rero cyagiye kuntera kumwiyumvamo nk'umugenzi entre tata byo gukundana bakivuga ngo utore umuderege ku ishuri yaciye je navyo ubuderege nari niteze yaciye haguruka aca yandika izina ryanje bavuze ngo kuri dutore tableau umuderege nije nagiye kuri tableau aja kuri tableau canandika Aca Akimana yandika. Bella Gracia nca mbona yandika neza cyane antukaje umwigisha kwigisha calligraphy muri primaire no kumushimira yandika neza acandika neza Akimana Bella Gracia muri za ndome z'ikirundi za kera zimwe batwigisha muri calligraphy nako abayigira nk'uko utuntu twiga no hino ndavuga umwana yandika neza cigiye kuva 7ème jewe nize ruguru kuva 7ème hanyuma kugira duheze paramedical nije batanga akabero ko umuntu yasobetse musore musobeka nka Celestin ego kwishuri ariko y'abasobetse nabigira kubera iki je namanite kugeza n'ubu namanitegura yuko ngiye nshobora kugwa ahantu bisaba ko ndirimbisha donc mva muhira niteze yuko ikinjanye atari cyo cyonyine gishobora gutuma nguma iyo naroye kenshi nkisanga nakatiye aho bisaba yuko mpagara imbere y'ishengero ngo ndirimbishe rero byatuma aho mba ndi hose mba niteguriye nyene guhagarara imbere y'abantu arivyo byabakizwa nyene n'amabukare kubera iki umenga niyo style iryoshye ihagaze bivanye n'umuco wacu bien sûr bivanye n'umuco wacu okay muramaze gukundana murageze vuga ati mbe kugira mbwire Maria yacu kikingana gute muri kumuri hola 6 ans twagize fiancé ya 6 ans myaka 6 siza mu burutana ta 6 ans 6 atuburuta oya bon abantu ntituzi kuko abantu byo bagendana abantu biba ari byinshi tugwe neza twebwe igituma bwa mbere umva ko twari dukuze twabonekana nk'abana ariko hajya umuntu iyo akuze mu mpemu biba ari ibintu byiza cyane twebwe rero bivanye na responsabilité kuko kuva iyo 2016 gushika dukora ubukwe ubu niwe yari responsable y'umuryango wabo kuko urumva yuko niwe yari asigaye kandi niwe mfura kandi narifise ako ka depression ukuntu sinari numva nshaka kuja mu rugo ntarakira neza niwe yamvuye ntabwo sheri ikintu nibaza icyatuma uja mu kiganga bakubwira ngo uzovura no kubera nibaza yuko vraiment ata mu psychologue donc ico gihe ngira ngo yari kuboneka ariko Imana yo yanteguriye niwe yambere mu psychologue muzima aramvura nandi shobora kuvura abandi okay ubura cyo muganga burya Celeste cyo hora bon ndibuka naciye niga kuri Hope ibyo kuvura amaso hanyuma ndabikora imyaka 2 bubanza ariko ndabivamo ubu sibyo nkora kujye umeze nka jewe rega nandi naho ndi umuganga bizagora ndabivuye imitima hacu ariko rero ibyo byo gukora mariage 2021 si byizanye kwa kundi ngene twatsenga twese urugendo rwacu n'ubuzima bwacu tukaburagiza Imana hanyuma twararaba ubwa mbere urugo ntibajya amasengesho bajya kandi njya zigugwa amahera
tukaraba umuryango dufise wabo kuko jewe vraiment sinari responsable muhira ndafise bakuru banje bari bitayeho umuryango ariko naca mfashanya n'uyu kugira ngo umuryango wabo umere neza tukabiraba kungene bimeze turavuga ati none ga mana urukundo rwacu ruzoherera he turakundana ariko tubona ubuzima tubayemo bitatworohereza ko mu mwaka umwe canke ibiri itatu twotegura mariage ndibuka yuko 2017 turi muri stage nyene mu rushubi twagiye gusengera ahantu ku musozi kuri ya vendredi gushika n'ubu turacayifise nk'umunsi w'amasengesho wacu uwo musozi witwa Bibare n'ubu turacawufise vendredi turi vendredi tuba dufise uwo munsi w'amasengesho yacu rero maze gukundana nawe akemera 2017 rero turi mu rushubi iyo vendredi yacu tuduga ahantu ku musozi gusengerayo kuri Bibare umusozi bitwa Bibare abatembere mu rushubi ngira barawuzi barakunda kuja kuwutembererako nico gihe rero Imana yaganira natwe mu buryo buri special mu buryo butamenyerewe ntitwari tunabizi ko Imana ivuga gutyo mu buryo tutazi numva ijwi ntari bwigere numva mu buzima nimbwiye ati mariage yanyu nzoyibakorera muri 2020 cyo twari twibaza ko ari umuntu yatwumvise two turasenga nukuri turi ku musozi dufukamye nta muntu n'umwe je haci hatangura kubonera ubwoba ndetse ndambwira tumanuke yaciye ubwoba yibaza yuko ari abantu baba batwumvise yaba ari umuntu avuze mbwa tutabona amasengesho baciye tuyakata turamanuka kandi nayo Imana yatubwiye yaduhaye uyu murimo wo kuririmba naho Imana yatubwiye ati kandi mu rugo iwanyu nzobaha studio mwarayirose canke turacayisengera ubu turayifise ego bravo turayifise merci nzoza muri iyi minsi munkorere instrumental karibu cyane karibu iracakura ariko ntacu ego nagira cakura ntwara ko solution bimeze neza ego okay Imana yaganiranye namwe ku musozi mubaye abandi bantu nyuma ya solution couple Imana yaganiranye natwe namwe Imana yaganiranye namwe nyuma y'ivyo harabaye ama circumstances harabaye ama challenges harabaye byinshi n'iki kintu cabaye mutoshora kwibagira challenge yabashikiye muri relation mo challenge yadushikiye dushobora kwibagira bwa mbere nuko inyuma y'urupfu rwa papa wuyu nico kintu cabaye ariko je ku bwanje bwa mbere umuntu yaratakaye biba ngombwa yuko nkora effort zose ziba kugira ngo atagenda akagirira ndibuka yuko kuva iyo 2016 papa wapfuye gushika dukora ubukwe muri 2020 ndibuka yuko dusibye kubonana ryaba ari nka rimwe gusa ryaba ari rimwe kandi hanyuma urumva twari tukiri ku ishure mu nyuma turariheza tukiri ku ishure tuba turishakisha ngo turonke ubuzima hanyuma kandi turi oblige yo gukorera umuryango kugira ngo ubeho hanyuma bigasaba ko tubonana challenge ya mbere rero twamaze imyaka 5 imbere yuko dukora mariage buri munsi tubonanira hajya kuri alimentation ya uja kuri Saint Michel kuri pave Goshen alimentation Goshen twamaze imyaka 5 dusangira igitumbura ca 5 kucari gitumbura ki VIP sheri tumbura cha 5 kwa runini rurimwo shokora n'ifana tukayiteramira kamasahane tutariko turatwenga nkarira kweri kuko je nibuka yuko namaze imyaka 5 ngendana iyindi shati mu isakoshi kubwo kumwegeka kubwo ibibazo no mubabaro iyo ari challenge ya mbere challenge ya kabiri je nari naganijwe n'Imana yuko ari umugore wanje kenshi inshuro nyinshi cyane
mw'iyo minsi rero abantu bakaraba ibiboneka, abantu bakaraba ibifadika bagasanga nta bihari. Abaprofete rero sasa niyo challenge ya kabiri naciye ngira, kuryo bw'uko nahura n'abaprofete ngira buri munsi bakambwira yuko umukobwa dukundana atari we. baba ngafise ikibazo Oya sinzi ico babikura kugira ngo bari abanyene kwiboneka, kuko twari abanyeshure, kuko ndibuka ko 2018 jewe Imana yacimbwe yango nje kwiga kaminuza. Donc hariho kumwene mu ma eglise ibintu byo gusirimba, ibintu nyene byo kunezerwa mu macaci canke mbese muri rusange by'abakizwa bavyitwa by'abantu batiye. Nchirambwe ati rero wewe nkeneye kuzobikora ufise na niveau nini ya cyane. Imana ndonka kwishura, ndibuka yuko bivanye nuko Imana yatubwiye kwizodukwera ubukwe, mugabo naravuga ati none Imana izodukwera ubukwe itibutse ivuye mu ijuru. Nkabishira nyene mu vyiyumviro by'umuntu, ugacumbwira ngo ugiye ku ishuri, nkaca nshaka kubitegura no kurondera hirya no hino kugira ngo bizokunda. Ire maze kumba ngo nje kwishure, ndibuka yuko kabisa byarangoye kwakira, ariko Imana yavuze cyandagenda kuri kaminuza. Mwico gihe rero nyamba wa profete babona ndi kwishure, hanyuma bakabona warakora bwa batazi ngena akazi kaje n'inco kariko karamara, bakabona yuko umenga uyu ndiko ndamutesha umwanya canke n'ibintu bitamacinga, n'ibintu tazohura. Bakaca baza rero bambwira ati umukobwa muri kumwe suyi wawe giriki, abantu ubu nawe nyene bakayimubwira. Ndibuka yuko hari ndibuka yuko hariho batatu bobo twava imbere, ndababwira ati nukuri murakoze cyane, ariko Imana yabavugishije nyamba atari ariyo yamvugishije jewe. Ubwo nyene utya Imana yabavugishije nyamba ariyo yamvugishije, murasubirayo muyibwira ati twasanze waramubwiye twebwe wadutumye ibitari byo. Niko nababwiye. Hanyuma 2020 Imana kirabikora dukwera ubukwe. Bwana shima yabukoze nkiri kuri kaminuza. Ego. Nari nkiri kuri Hope mu mwaka wa 2. Kari umeze gute? Nagomba ndabivuge, challenge ya gatatu hamwe n'ivyo ngene abantu barabiboneka yatumye n'abarongozi bari baturongoye ico gihe mu ishengero, abapasiteri abaki babona yuko turi mu bintu bitabaho, bituma nabo babona yuko menga ntibibaho. Ariko tukababwira ati nukuri Imana dukorera yatubwiye ko nuko turazingura muri agenda iby'Imana yavuze. Hanyuma ndibuka yuko hariho umupasiteri umwe ngiye kumubwira ko dufise ubukwe, yarazi yuko bazoduha sale ya eglise abayo dukoreramo. Nibyo yarazi. Hanyuma aca ndamugatoya kuko yarambwiye ngo none ko mutatubwira ingene sale mushaka tuzoyikora. Donc ya eglise ndamugatoya ntituzokorera, tuzokorera muri jardin kuri Croix Rouge. Ndibuka yuko yabuze ijambo avuga. Entre ta Croix Rouge twayifashe hasigaye umwaka n'igice. Twatanze avance ya 20,000. Twamaze icyo gihe dusengera kuri resi. Twamaze uyu mwaka n'igice dufise resi ya 20,000. Twagize photocopy ndamwe ati twara photocopy nanje ntwaraka. Hanyuma umudamu yatwakiriye kuri reception kuri Croix Rouge. Nanye mu mugisha. Yaturavye abona kwizera dufise entre ta kubera nitwa kwizera nasanze aribwo buzima mbaye kuva nkiri umwana je nta muntu tuvugana yizereye ibintu biboneka gusa. Ibintu biboneka gusa birahera. Ashobora no kubyizera ukaba desi ntibikunda, ariko maze kubona yuko iyitaboneka nikora nibitaboneka, hanyuma akagera igihe bikambara umubiri. Uyu mudamu atwakiriye yatwihwaje acavuga ati nukuri mufukame ndabasenge. Muramaze kuja gufata ikintu umuntu abakiriye kuko kubagira impuwe ngiyazi nka atubonye aca bati mufukame ndabasenge. Aca tubwira ati ariko ndabakunze murimo mpwe muyera.
Wow. bica bimara umwaka n'igice dufise iyo hesi donc izo challenge zatumaritse ku buryo bw'uko byatumye ukungene Imana yashikije ibintu yari yaravuze kera byatubereye inkingi yo kwishimikiza ku buryo bw'uko n'ubu unya ibintu twizereye tuzogaruka kuri solution kona kubivuga Imana yarabishikije kubera ni byinshi cyane kandi igiye kubikora ni byinshi cyane kandi iyo yakoze biriya nibyo byari bikomeye cyane n'ibisigaye nabyo izobikora nongera ntera intege n'undi muntu ariko aracika intege kubwica Imana yavuze abona umenga hagomba hagere abona umenga hagomba hagere ariko bizosaba uburyo bwinshi ku buryo bw'uko mu mwanya usigaye umenga ntivyokunda nagomba namubwiye yuko birakunda birashoboka hanyuma n'ubu nawe yarahuye n'ama challenge nawe arashobora kuyavuga yeah ndakuze rero ama challenge twahuye amachallenge twahuye yarakomeye mugabo kubera urukundo namukunda n'ikintu yubatse muri jewe nta muntu yagize imbaraga zo kumpindura urumva je ko nakora hanyuma narifise abagenzi umuryango iki bafatiye kubiboneka nuko kuntu twari tubanye n'abatoyi banje barambwira bati wewe ni urafise ikibazo mu mutwe kubera nta muntu muzima akora ashobora gukunda umunyeshuri umunsi angira propose yogafoto umunsi angira propose abantu barambwiye bon bamwe barabikunze abagenzi bacu bari proche abandi bambwiye bati urayobye wagiriwe propose n'umunyeshuri ego wewe uri umuntu akora muri bank ego ugira propose n'umunyeshuri ego kuri hope hamuremere yeah uravuga uti yes yes Biba bwa I do. Yes, I do. Ewe. Ico gihe nta chongeza twari tukitse. Ikiganga. Twavuze muri terme medicale. Twarabye ukundi kuntu tubivuga. Hama rero bambwira bati ntibishoboka nushobora kugira iki bamwe bakanzanira abantu tubona abantu baba mwamana bamwe bakubona bakabatuma je bakambwira mugabo sindonoke vraiment hama bagatuma abandi abantu bose batumye twaje tugenda banyanga kubera ntibatahura ubwo bwenge buke mfise ukwumvira ngo babona ubwenge buke ariko jewe nari mfise icyo navuganye n'Imana kubera ikintu cyose narasabye Imana yari yarakimpaye hama yaramvuye mu buryo bw'umutima ndakira sura kuba umuntu muzima hama aramfasha kuba example nk'imfura koko yaranyigisha kuba example yaranyigisha kuba umuntu ari forte yarambwiye ati no nushobora kwamurira ibintu byo kugumurira biratuma abantu bakubona kutari forte kandi je mba mbona ukora ibintu bikomeye aranyigisha jewe rero ico gihe abantu baza ntibambwiye ibintu bizima je nk'ibyo je mbona narumva ko nta bintu by'ubwenge bizima ko barambwira hama barandanira aba diaspora baramuze ego umwe azanye isoko yabo barandanira aba diaspora bakandanira abantu nyene baba bameze neza mugabo vraiment ababogare ego bon bafise amahera bintu twese abakobwa bose muri kino gihe bakenera ariko mu byukuri je sinari materialiste je sinari nkeneye ibintu kubera ahubwo kugira ngo niko yakwiye ko Imana yamfashe ngo nkora muri banke naguma mbona amahera arengana amahera nta kintu kinini yankora ko mu mutwe je nari nkeneye uburyo bw'umutima nari ngwaye ku mutima hama abo bose bavaho banyaze bavaho tabirebire tuvuganye hama harajamo ama challenge y'abagenzi y'abanyegereye bakambwira yuko nkwiye gukundana nanaka bakabishama imbaraga ariko bikarangira ndavyazi igihe kimwe rero hari aka challenge kigeze kuba ariko ndashimira marraine wanje nukuri ndamushimiye cyane gose no shimira abadamu bane wambere noshimira mama wanje muri ico gihe c'ama challenge mama wanje yabaye umugenzi wanje ntiyabaye mama wanje gusa ariko yarabaye inshuti yanje tumaze kuba turi kumwe naramubwiye hama aranyigisha uburyo nitwara n'ukunda bigenza nkashimira mama pasteur yawe wano twari
twari dusengera yarabaye hafi akanganiriza akagira gute ndashimira umumama nabaye ko niga muri teme yari umumama nukuri Imana imuha umugisha hajya umuntu akugaburiye akureze akakugaburira imisi kahaca akakuryamika neza akakwambika ugasa neza nukuri n'umuntu wo gushimira n'umuvyeyi abantu benshi ntibakunze gushimira abantu babareze ariko ndagomba kubwire umuntu yakureze atakuvyaye kuko umuntu yakuvyaye ari oblige ariko umuntu yakureze atakuvyaye burya aba ari umukozi w'Imana vraiment Imana imumugisha kandi muhezagire ahari Imana imumugisha ihumugisha nabiwe bose yarambereye umugisha ashikana donc aho nari ngeze ico gihe kugira ngo anshime abone umukobwa asa neza nuko noga nasa neza ico gihe muri ayo ma challenge ndashime mahene wanje yarambwiye ijambo nakoreye ko ryankomeje yambwiye ati bera izi zibika zaramagi inkoko itirigirira kiririgi iribundikira ricoroshe urumva hama ikarigira gute ikaribundikira rigakomera rimaze gukomera ikaribamo imisi 21 ikavamo umuswi ugakura ukaba inkoko ikavyara izindi nkoko rero izo zibika zaramagi iryo jambo ryarankomeje rituma nasura kubabara nama ndamubwira nakayambwiye ibi numva ibyo se bambwira naragenda nkayimubarira yarankomeje ku buryo gihe kimwe nigeze kumva umuntu yavuze ntawe namenye umuntu yavuze ntibaze ngo ndamuzi ntawe namenye vraiment yarasirimba cyane kandi n'ubu arasirimba gose yaratambira Imana vraiment nanje bikankora ku mutima uwo muntu acavuga ati none bazogira igisirimba kuge umungu ataje afise guruka umega ari ku maraso nico nari ntunze ya abondance kandi n'ubu nico mfise kabisa rero ico gabwa ati none bazogira igisirimba ariko musi ari gihe umuntu akuvuga akakuvuga ibintu kibaza aragukomesheje mugabo ibije yavuze akabavugishijwe akakuvuga ibintu ukababara mugabo mu nyuma ugasanga kumbe yaravugijwe n'ibyo bikora gutunga uyu munsi igisirimba nicyo kidutunze turatumirwa mu eglise gusirimba abantu bagafashwa imitima yabo igafashwa kuri social media ngira ngo indirimbo zacu Imana yaduhaye iyo style yaba kantike yaba izindi ndirimbo tuzirimba mu gisirimba zirafasha imitima y'abantu benshi muri ayo ma challenge yose naciyemwo banzanira abafise ama etage banzanira sibiduga banzanira afise amafaranga suvuga ko bitari bikenewe ariko je n'ivyari imbere twitamo umukoneseri bitamuyo mwavyumvise acahitamwo uyu bana abantu nabakunze gose afise intaye ndende guys mukunda vyumva ariko kandi tubibutse ko ari Solution Corner Noraske niwe muri kumwe ariko kandi uri kumwe na Celestin Wagwan abari umuririmbyi mwiza mugene mu following ariko afasha imitima ya benshi ariko Bella abari umudamu wiwe w'ubwiza Imana yamuheza geje nuko dusaba ko barahereza ngomba yuko umbwira urukundo ni iki wewe urukundo wewe kuri we niki kuri jewe urukundo hari inkundo nyinshi ubwa mbere hari inkundo nyinshi hari inkundo abahinga bavuga ko hari inkundo z'ubwoko butatu hari urukundo rw'Imana urukundo rw'Imana yadukunze abantu twese ikivunga kandi ubwo rero ngo gwatumye itanga iki umwana wawe w'ikinege hakaba n'urukundo ushobora kugukunda wewe kubw'ikintu ndagushakako hakaba n'urundi rukundo urukundo ngene bati je nshaka kwibera amahoro abantu bose reka ndabakunda sinzi rero reka mvuge je ku rukundo ko mu rugo kuko niko jewe nkunda cyane wakunze umwana icyatumye ayo ma challenge yose aba ariko ntadusenyure nuko twari tuzi yuko ubwa mbere imiryango yose yivikagira sindatembera muri myinshi ariko umuryango ubuze kino haba ari ikindi kintu ubuze nuvuga ngo jewe ibyo mbuze cyangwa ibyo ariko aravuga yuko bitabaho ntibyambereye intambamyi yo kubona yuko ihangiro nshaka gushikako
rishoboka. Kubera iki mu buzima ikikubereye intambamye no munsi kimaze kuvaho kica kibise ikindi kikaza. Hanyuma kandi maze kubona uyu unya azonyoroherera mu migambi mfise, migambi yo gukorera Imana, dimwe urukundo rwo mu rugo utubakiye ku mugambi w'Imana urasambuka. Ariko iyo gubakiye ku mugambi w'Imana ukagirirwa amahirwe ukaronka umuntu nk'uku kwawe na mama hariya anya uvuga ati twagiye hariya ntabwo ati gukora iki akabazi ibyo mugiye gukora byambereye uvuga ati wa Imana irampaye kabisa. Ibyo twari tubuze kiriya gihe ubu hari ibyo dufise, hariho n'ibindi biri mu nzira biza, hakaba n'ibindi tutari twibaze ko bizodushikira ariko byadushikiye byabaye. Kubwanje rero urukundo n'abantu babiri bahujwe n'Imana hanyuma bakagirirwa amahirwe bakagira imbono imwe. Urukundo n'abantu babiri bahujwe n'Imana bakagirirwa ubuntu bakagira imbono imwe. Uko niko Celestin bivuze. Bella, Celestin ninde kuri wewe? Celestin iryo zina rero Celestin araciye imyaka nk'umunani araciye igihe kinini hari aho kuzorivuga numva umenga riraryoshe rivuze we sinorimenyera nkunda kumwita Prince ariko no muhira niryo bazi. Yitwa mu Prince. Celestin rero Celestin n'umuntu mwiza cyane. Celestin n'umugabo wanje n'umukunzi wanje ni papa wanje. Nta muntu bitsitaza kubera nije ndabivuze kandi nje nivuze. Celestin n'umuntu yambere umuntu w'ikimazi cyane mu buzima bwanje, niwe muntu yafashije gushika ku muhamagaro wanje kubera ndamaze kubona yuko guhitamo nabi ushobora no kubura ijuru. Rero niwo muntu ndabona neza ko nawe Yesu yoza nogenda, nta migwe mibi mfise nta migwe mibi. N'umuntu yafashije n'umupapa mwiza ambereye neza. Basi jewe nta muruho w'urugo mfise. Hari n'igihe nibagira ko ndi umumama mba nibaza yuko nkiri umukobwa. Mbe ndi umumama urumva kwa kuntu uba wumva aguma yagutetesheje aguma kubwira sheri bebe nuko Imana uravyibagira ko uri umumama ku buryo jewe mama ari muhira abana bahamagaye mama jesi nitaba vuba banibaza ko bahamagaye mama ariko nije baba bahamagaye. Nukuri Celestin n'umuntu w'itangaza, n'umuntu nkunda cyane. Imana ikumugisha. Amen. Celestin ndabizi ko urumubwira amajambo menshi y'urukundo ariko iyi niyo platform ibonwa n'abantu benshi. Dufite abantu barenga bashika 100 bariko baradukurikirana. Kira kajambo umubwire ku ruhame mbe bavuga uruhame a public mubwira akajambo nk'umunota umwe publicly mu munota umwe umuravye ntacyo bitwaye. Namuravye nta na kimwe kubera kuko amaso wenda yakunda cyane agira amaso manini meza cyane meza cyane. Akajambo kamwe no mubwira nuko ubwa mbere Imana yari yabonye ko ataco nshoboye, ndije nyene atana kimwe nshoboye. Imana kiravuga ati burya ririya jambo Imana yavuze ngo yahame umuremero umufasha. Abantu benshi ntibaritaho ririya jambo ryerekana yuko umugabo atatashoboye adafise umugore. Umuntu amaze kwitwa umufasha, Imana ntiguha umufasha adashoboye kandi guha umufasha aje kugufasha ibyo udashoboye. Nagomba kumbwira rero sans toi jewe sinshoboye kuko waje uri umufasha nyene. Ubu unya mwana yuko nageze na hano ndaberewe ndatwenga ndayibutsa yuko turiko turifashisha nakano kanyobwa kitwa biguvu. Dushimira bano bantu batwakiriye kandi n'abantu mwe mukarondera abantu mutarakanwa sinzi ikintu murindiriye
nagomba kumbwira yuko naguhaye nk'umufasha uno munsi ibyo nshoboye byose iyo nkoze ikintu nkabona kiraheshije iyo niyumviriye nkumva birapashije iyo ngize gute nibuka neza yuko harimo uruhare rwawe waje nk'umufasha kuko ntiwaje nk'umugore ari abarose abagore n'abandi barose abagore wewe ntiwaje uri umugore waje umbera umufasha koko rero menye neza yuko uno munsi nama nkora bikagenda nama mvuga bikemegwa nukora kuko waje kumfata amaboko je t'aimerai pour toujours nagira ngo Imana ishimwe amen amen jewe umunota umwe Mana yanje muzomwemera ngaruke kumuvuga kace kuma yange nanditse kuri statut kareti Imana irazi gutanga ititangiye itama no kuvuga Imana n'ingabire Imana irateye ubwoba Imana arakoze kukuma ndagukunda cyane ku buryo nibaza yuko bigenda bavuga ngo mu ijuru ngo tuzoba tukimenyana ngo tuzoba rinaza ko Imana izoduha akaryo ko kuvuga rinaza ko mu ijuru tuzovuga kuko nibaza yuko ibyo ngora kumara umwanya ntariko ndakubwira ibi bintu nukuri ndagukunda cyane ndagushimiye cyane nongeye gushimira hari indirimbo bivuga ngo ivuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha wantoranijemwo ngo mbishutiye warambohoye nda kuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanje nanje mu magana menshi y'abakobwa batuye isi miliyaridi ubu ngo na miliyaridi wantoranijemwo mba umugore wawe waramisemwo atacurabiye ko zaburi nyinshi mu mutima wanje Imana ikwezagire ko waramisemwo wemisemwo ntakunditse kubera nta muntu n'umwe ahita umugore agumarira ariko wamuje amarira urabona yuko bon ushobora kuba umufasha nkuko bavuze ngo umufasha Imana ishobora kuba umufasha adashoboye just nabona ko nshoboye ariko ukabona ko nshoboye warangize ubushoboye mu gihe ntari nshoboye Imana iguhe umugisha ndagukunda ndakubaha ya nuvumenga ngire mvuge twavuga tuko turandukana imeze Imana iguhe umugisha cyane ndakubaha ndagukunda nzogusonera nzokoma ndagusonera nzokubebeza nzokubungabunga urabona yuko abagabo bapfa kare abagabo benshi barakunda gupfa kare ariko ntuzopfa kare nabo ubushiri ariko yakubera ibintu by'intambara oyaha abagabo benshi bakunda gupfa kare kubera stress ugasanga baragize stress bagaca bapfa kare amave ugendera mu bitaro abagabo benshi nibo bagwaye avese rero wewe nta avese amen nukuri ntuzogwa avese amen nzokurinda stress ntuzogwa avese Imana iguhe umugisha amen okay yakundi kuri turi solution ko wigana kwa solution cyangwa tukubera solution iri kwa bino ceno ni buhita mu cishaka aba baje kubera solution ni mwakira na solution niko imeze mumbati kibazo kimwe kinye hama turangeze mumbati cyo mushaka uyu unyamukimenyana umaze kumukunda wewe Fanny Lavine wewe ukamukunda byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo umwafronte umubwire yuko wifuza ko kubera umufasha byanwa mwaka ariko twarabagenzi bon narabivuga muri blague je narabivuga muri blague ntimujye ariko ndagukunda kubera yarabwira bariko baramudiraga
hanyuma aba ariko nawe ariko arakudiraga buryo umugabo wawe ni jewe agaciye bazana black ndabona agacisha ndose occasion ya hantu hari vide cyo ndagashiramo kuva kari jewe mara kantu ka ni giki wakoze rero mu nyuma kikamuhenura akavyemere donc akavuga ati vraiment rero ndabivuga nyine nakuyemo black ndagahina kuko imana jendi seri ndabukunda ushaka unyice ariko mafu warasabye ikibazo kimwe ariko mbabarire niyongeze nihe strategy muhora mukoresha iyo habaye akantu gatuma mudahuza ni gahora kaba ntikarikira kaba akantu gatuma tudahuza kubera kenshi iyo ashavuye gose ndamuhebeye iyo ashavuye gose akaca mpebera bica bikunda rero tuvuga niyo strategy we uraheba swati ndaheba canke agaheba iyo ubonye je nashavuye gose aca mpebera turaheberanira bica bituma rero twamaduhuze akoze naje mbate ego naimbaze je ibibazo vyanshiranye ariko reka atako n'amahoro gose n'abantu yaho oya reka ndakubaze ikibazo kimwe c'amatsiko igihe mama haya yagenda kwibaruka wari umeze gute twari kumwe wari umerewe gute wararayeyo oya ntiyaraye kurya yabarutse turataha umunazirikazi akiri muri periode y'ibise niki wari umerewe gute niko ndasenga ntiwagize stress bon abaganga baransohoye ngo ndeke kuguma kubera namuherekeje baca baransohora anje baranse ko ninjira baramusohoye ndaja mu modoka ndasenga hama yari kumwe na mama wanje haciye se nk'imiti mama carambwira ngo umwana arabonetse nta birenze sinumva muragize stress ndende manishim so mwakoze cyane ubu kuri kanje nzo bakoresha ikiganiro bizi ibibazo byinshi nshaka kubaza kubera kuko muri abantu beza bagaciro jewe nashimiye abadamu bangahe arimo ntavuze bane shimira n'uwo wundi ego ndashaka gushimira amabukwe mabukwe wandi ndamushimiye cyane umuvyeyi muzima umuvyeyi umushinga ntahe urumva iyo ari ndimba bavuga ngo ni uva umugore bamwise umugabo ngo burya ngo si biba ari ibikorwa vyiwe ukuvuga amabukwe na mama umenga baravukana abantu babashinga ntahe ndamushimiye cyane arankunda imana mu mucana ndamukunda imana mu mugisha yes so imana bandanye rero bakuza mu byo muri ko murakora yishire na bya bindi muri ko murasengera amen kona ni muhira amen igihe cyose muzo mufite mugomba kuvuga welcome son thank you so thank you reka natwe tubashimire turashimiye solution con nkuri muri nyishu ku miryango yo mu Burundi no hanze yabo thank you ahamwe baraba ariko yatambuka ni mwebwe muvugo ego tumaze kuganira n'abantu benshi mumaze kuruhura imitima thank you sir ibikorwa byanyu mukora biriko biravuga thank you numva mu ijambo ry'Imana bavuga ngo iyo umunyabyaha umwe gusa yihanye ngo mu ijuru haba impundu ariko mwebwe hari imitima yari naniwe hari imitima yari irushe imaze kuruhuka ku bwanyu harimwo n'uwacu uyu wewe uyu unya baturyama turyama yuguruye filime yanyu twabwo amaze kumenya amajwi y'abakinamwo abatiyo ni naka rero nukuri turabashimira cyane urabona ko natwe mutubereye solution iyi niyo channel ya mbere iduhaye akanya ko kwigaragaza no kuvuga ubuhamya bw'Imana n'iby'Imana yadukoreye mubaye abantu n'abuzukuruza bacu tuzababwira ati abantu ba mbere batwemeye ko tujya kuri channel yabo ni couple solution cup ndabashimiye cyane babaye ni couple ya mbere yatanga kutwereka ko ibintu bishoboka ndashimiye cyane papa haya thank you imana iguha umugisha cyane warakoze vraiment bon
uwo mega ni mukuru wacu barakoze kudukundira mukuru wacu Yeah. byaradushimishije cyane mariage yanyu na je nari live nari live yose imana ibaho umugisha cyane imana ibahezagire izi vyibuke ibahera ingororano ndashimiye mama haya yaranyespiye haba mu buryo bw'impwemu haba no mu buryo bw'ubuzima busanzwe yaranyeretse yuko umuntu w'umukobwa cyangwa umudamu ashobora kuba umuntu afasha abandi yaranyigishije ibintu bikomeye cyane kumva yuko ashobora kuba ari umumama kandi akaba n'umuntu y'influence abandi badamu kuba donc umuntu akora tumenyereye abadamu baba abantu abagabo batuzanira amakado baduha ibitenge baduha ibintu ariko nibaza ko we vraiment hari akantu wigeze kugira reka ndeke ukavuga ko cyane wigeze kumuha kado muri planke ariko Frank nacyo bagiye gutega ndetse kavuga ngo ndakadevelope ariko karanyigishije cyane imana imuhumugisha ndamufata nka mukuru wanje naramukunze kuva kera nawe ndamubwira sheri yambwira ati Stefani munyereke basi mwamwereka aramukunda ndabashimiye cyane kuko ino mwakoze ntiwibaze ngo nibyumviro by'iwanyu ariko muko muyoborwa ntamwe muyera imiryango myinshi iri kiriga gukundana imiryango myinshi iri kiriga gukorana abagabo n'abagore ntibakorana uco mu ngo zongora ngo cyane ngo ramenye ibyo ndimwo we muri abantu bari exemplaire. Thank you. Imana ibahumugisha cyane. Asante. Murakoze cyane. Ego. Nzogaruka kubaza cyangwa ndakibaza. Baza nta. Kanzogaruke. Tugeze karate. Tugerezeko. Burya buzima bwa prank tubatubona. Narabishika. Ngira ubwoba. Mugasanga n'igihe nka andoro ya prank. Arakoze nk'ikintu. Aje bazaga ari blague. Ntugihe agaciro. Nabonye nk'igihe kimwe bigeze kukubesha ko bagize gute. Ngiye abana barira cyane ngo kumwana yatakaye. Ego umwana yatakaye. Umwana yatakaye. Kaka bebe. Nandike naragize stress. Kandi naribagiye ko ari yaribagiye ko ari prank kuko niwe yabimbwiye. Fani yabuze umwana. Nakaravye gatoya ndabayo. Ni umutwe umwana. Uya ni prank sheri. Rema nibaza ati esike mu buzima busanzwe iyo andoro yabirya. Narabaza yuko niyagize ikintu. Ubari kamera kashe quelque part. Ofete burya prank imara 5 minutes. Prank ijya action muhora mubona. Imara 5 minutes burya. Inyimba babone imara ine abari kuvuga yerekana ngene yiteguye. Rero naho no vyibaza ko ari prank. Mbonye 5 minutes. Yeze. Ata changement nca ndabifataho sene wa ntivya bintu biseri kandi nota ndabiha ndashire kuri gushuha akanya gato hamwa after yaho nkaje mane anoko ndamenye ibanga rya prank Murakoze gose. Thank you.